Oya. Je mama arafise ingeso yo kutarusabira. Arayifise. Ejo rero namwandikiye yanyandikiye ibintu angira ibintu cinamati sawa mama she. Hello guys, nizere ko mwabitse amahoro, nizere ko mwiriwe neza, nizere ko atangorane mugeze mugirane. Kwanza ndakuramutse aho uri hose, abo muri kumwe bose babwiye ko Dorsi abaramukije kuri Black TV, turabakunda. Uri mushasha rero no gusaba ko ugira subscribe, nosaba ko ugira partage mbere yuko utubwira ama commentaire ivyo wakunze n'ivyo utakunze. Turafise umutumire musanzwe n'umuzi, umutumire favorite wo kuri Black TV, umutumire akunze kuyaga, akunze gutera ivyiyumviro, umutumire akunze kuvuga niko novyita amajambo make, arakunze gutera icyumviro ciwe. Twamuhaye ikaze, ku batamuzi muraza kumumenya, reka yidondore abwira uwari. Reka mbanze ntanguye ndamutse abakunzi ba Black TV aho bari hose, n'abakunzi ba gucafuza industry iyo bari hose, iyo bava hose bakagera, ndababwira ngo big up. Umwaka wa 2022 uzabera umwaka kabisa wo gucibira, umwaka umeze bien, umwaka uzoba ari cool. Nongera kandi nihanganisha abatagize amahirwe yo gushika 2022 bameze neza nkuko bifuza, abosuye zabo bose zitagiye ku mugaragaro zimeye neza, bose tubihanganishe. Hama abo zagiye ku mugaragaro zikaba neza nabo nyene tubasabe bapartage duke barose n'abagenzi babo kugira ngo ubuzima bugire gute ubandanye. Nivyo urabona yuko covid yatumye ibintu byinshi bisubira inyuma, tuma uduproje tumwe tw'abantu dusubira inyuma buke kandi kimya birangira rero bamwe ndaho bigejeje. Donc ugerageje nko kuraba muri domaine ya industry nk'akarorero abatari bake vraiment ndazubura kugiti. Yego, twongera duha pole ku batanguye umwaka biseka ku munwa nkaje. Exactement. Ego twongere kandi tunabwire abadukurikirana surtout East African community yose, turazi ko adukurikirana be turaba list y'ama email adukurikirana, tubona kabisa yuko tukana East African community batubakanye gose, Etats-Unis n'atari hake, tutarinze kuja kure kwe ki province igira 19 kari. Voilà. Abatari banzi rero ni Rubambo natumiwe. Cameraman natumiwe kare ndiko ndakora ibiganiro, nakunda kuvuga ngo reka ndamutse abagize intara 18 z'igihugu cacu ciza c'akaroro uhore jo di bien et je précise, naca mvuga ngo ntibagiye abari mu ntara yacu ya 19 aba diaspora bigwaye Eric namahoro. Wamse muri diaspora twa Eric. Oya nabuzomwe muri Olege naho wamawiparatura ngo ni wewe ariko si wewe tekereza. So Eric je ndi musore Eric. Umusore kwe nkuko mwavyumvise Eric bishaye babwiye naco bivamo kubera ko atari gushima uhoraho. N'umusi twamutumiye kidasanzwe, shaka aduhe icyiyumviro ciwe ndetse n'impanuro binashobotse kucerekeye urubuga rwerekana bumenyi. Twarabonye kuva Uburundi bwikukira imbuga ngurukana bumenyi bwari bukimeze nkuko bizuba. Twabonye ko kera ni nko kumwumvino, unye havugwa cyane gato amarezo social. Oya mvuze kera imbuga ngurukana bumenyi zakoresha abantu tubigeranije n'ubu abagwiza tunga n'akari bake. Kera kwari ubukorero kubakoresha imbuga ngurukana, ariko ubu ibaze n'ukiri mu ndamamangira bafise na telefone baravuga ati mwana guys, ikiganiro rero kimeze nk'uku kiragutse kandi ugiye kuraba ndazi ko kizogiye kumare mu buzima ubu nubwo mwikazoza. Ikiganiro cyacu bigiye kugaruka ku cyo bitwa internet canke no vyita gute mu Kirundi, imbuga nkoranyambaga ahubwo gusa
ni tumatuma nako rya gihugu niko novyita. Bon, internet rero ni ururimi. Internet ni entre, umva inter entre, net tumva ni ama eta ama globe n'ivyo tuvyumva. Internet yo mu Burundi twayirose mu kinjana ca 19. Yavuze kinjana ca 19 abashatse kuvuga ngo ni kuva 1881 kugera 1899. Yo mpamvu mubona amashusho ya independence y'u Burundi akigize gute akidutembera nk'umugabo akaza ameze ngo kubera iki kare yari noir blanc ariko asha amabara yose urabona ubu twarosoma couleur yose usanga bibere mu Burayi umuntu akaguha selfie yiwe akavuga ati ni wazanze kuraba kabisa yashikwe usanga ni wenyene. urabona ko iyo twakora ikiganiro nko mu gihumbi kimwe amajana 990 ko tuba twirabura nkaya masaho nyene abona nkaya masaho ngende ufatiye n'uzeya ikiganiro abona akabeka ofise wewe bani safra 91 n'ubi naho nyene yama igoma ihite utwakura ubunyigano twataho gipa muri nka saa 8 utumva ko saa 6 twatinga saa 6 tubiri yashu kugira mutubone voilà mugo vyagenze neza ubu ni sawa. Ubu imbere yanje ndiko ndabona black magic. Yes. Abatazi black magic ni kamera runini. Bon, rumeze nka mitraillette. Deba y'uno munsi tuza kuyaga kuri ivyo nyene aho twerekana ibintu vyononye cyane urwaruka ruko ruravuka kandi warononye rongera guteza imbere. Voilà, internet rero nivyo niko ndabwira abantu. Internet yaje hageze ako kandi ikoreshwa mu buryo butandukanye. Bo arabayikoresha kugira ngo bateze imbere bagenzi babo nabo nyene biteze imbere. Abo nabayikoresha kugira ngo baburize mu ubuzima bwa bagenzi babo. Yes. Sintarukiye imbere cyane gose mu bite tuvuga ngo ibi bya internet ahubwo ndayivugishijwe nuko nibutse ejo muri conference de presse y'umugabo umwe yari yadutumijeho atubwira ngo muze ntangariza isi n'amakungu yose ko jewe mazi misi ntangazwa ku marezo social no kuvuga izi mbuga nkoranyambaga Facebook, Instagram, Twitter n'ahandi YouTube n'ahandi ni byinshi avuga ati je vraiment hari abantu bamazi misi biba abantu kwizina ryanje arerekana byangombwa byose abantu mwakwiganye iganiro cejo bundi nta nindi birahera nize ko mwakibonye avuga yuko ari abakobwa bashika 10 nabangaye bo muri Oman bari imisharishika y'amezi jo kwa amezi 6 amezi 8 amezi 8 aho bose bari abantu bariko barabesha kuzina giwe ibintu nk'ivyo byatumye aje no mu gipolisi yaraja muri mitere birakomera. Bon nivyo ronaganire kane hari internet ni nziza uri mwana wo nimbi ivyo ro nivyo voilà ivyo ro nivyo turimo turavuga bifisa bon bimwe mu bibi vya internet iyo akoreshejwe nabi ushobora ko nko mugabo musanze baramwambaye agashambara ageze igaravuga ati nguyu yazanye na mama wiyu avuga ati nguyu mama nababwira mama yaravuga ati nukuri umuhungu wanje bamwambitse baravyakomeye nzambona nk'umutamakazi w'imyaka 80 umuhungu yambye mu nzu bazondongo namaramara umuhungu wanje nari imyaka 30 rapfitse umva ko ni waje tare bose nibara shatse kuvuga nahone kubana batonya bataranatangura n'ishuri ubu urashobora kuja mu kana w'umuntu ashobora umugenzi ashobora kuba ari umuryango nyuma inshuti ziratandukanye ushitseho ukabona umwana afise imyaka hafi n'amezi umuhaye telefone abazi kuyikoresha ahatari rero internet yamazi w'ikintu internet yamazi ngo reka nihere ko ntagakaruro ka hafi urafise urugo oya none ukira ko mutatarugufi je mama arafise ingeso yo kutarusabira arayifise ejo none namwandikiye yanyandikiye ibintu angira ibintu cinamati sawa mama she kandi gwaraswe gusha kwe Amabwira muze ati uyu n'umuhungu wawe Uza mama aho rero bon ucubona yuko misanzwe aho ni udatahurana udatahura ibintu wita ureyagisa wita ufatira ibintu mbonyene udatahura ubutumwa washatse yego nawe wundi ahatari yake turabizi internet vraiment ko ivyiza byinshi ikakura nibibi byinshi wanashaka
je namye niyumvira ati kurya ku mubaro divuga ngo ntukanywe inzoga uri munsi ya 18 ans kurya gentene aravuze ico kintu hajya internet niko yokoresha n'abantu bamwe do 18 kutumva yuko kanizo nzoga yewe bra ejo bundi nagiye mbona umwana wo muhira ari mwitwaze primaire mwana na Facebook bagukorera iki ngo Facebook uyikoze iki mushireko amafoto nta kindi oya wowe umusuru wamenye ku Facebook bandika ko basira ka message uvuga bigukorera pour un moment uravyiboje internet iratuma abana bubu baja muri adolescence hakiri kare voilà umva birihuta ego tunabwiye abavyeyi mukurikirana abana banyu kuko tuvugana ashaka kugenda akabona video peut-être yo guteka abana ashaka gufata akaruka hafi guteka asanga umwana w'imyaka 2 acaja kwiga kumisha imbugita umwana w'imyaka 2 acaja kwiga gucomeka resho usanga biramuturiye umwana muto wituriye n'inzu ugasanga biba bindi bintu birebire kwiga ni vyiza ariko gucunga n'umwana birafasha ego abana bubu rero shatse kuvuga ati nkajewe reka je nihere nyanyishe ariko reka ndabivuga reka yarakwishe ni kujya avuga nyango namubyasika internet jewe n'ukuri nashatse Facebook kuva nk'icika 5e kwera ndabona yuko hari abana bamwe bazifise nawe cumbwira rero umuntu yatanguye gukoresha internet Facebook ari mu mwaka gatanu ako urazi usitari muri mukano gatwaka urazi usitari ugera muri kano gace k'uyu mukobwa mama urazi ubu maze kumuharanje duhurira na urazi incuro maze kurata aho mama wagutuma atazi kwiye kwita umumore kuri Facebook tureke nico uti muri iyo noko yene nagenda hitunga 7e ni wafashwe ikibagene ndababwiye ni na mapere video oya kutumva ko najama minui kuri message usanga kwishuye mu gitondo asoma mu gitondo neza nivyo biguma bishikira abana muri rusange ngaha generalize muri internet nabibona urumva usanga ijoro ryose ntiwize mu gitondo usumanya gusubiramwo naho so gusubiramwo no kwitonda neza naho yosubiramwo mu mutwe agumana ati yanyishuye gute voilà ntawuzi kandi yo kuri ya myaka muri seconde kuva mu 10 kumanuka eka no mu 12 na 3 wanashaka bivanye naho wakuriye no kumungana usanga ni imyaka yo gushuha gusa ya myaka udatinya no gusubira muri chambre ugasanga uri kwa gari ivyuye ama message yose bakwandikiye abantu by'abahungu cyangwa abakobwa hari ikindi cyo kuri Facebook vraiment reka bibiri banga ni nk'abakobwa kwazana abakobwa bose reka n'abahungu nico kimwe hajyo bakweretse ngo waje utumuntu adi ari mwiza Mungu w'Imana na hotel iyo foto barayishyuye micuri jana umva ni na message ati na mahoro batugati kacugenda katongera kakwishura mu myaka iri imbere mugana kugira ati internet yatumye dushaka ibintu tudashoboye yatumye dukora ibintu abavyeyi badatwigishije eka n'ibintu abavyeyi badafise imigambi yo kutwigisha bisigura internet ashobora kutwigisha ingeso zibi alors turabe twicunge turacari bato kandi duhendeshwa na byinshi niko no bivuga ko nongera mpumuriza abavyeyi abatante n'abagenzi mureke kuza muraha amatelefone umwana akiri muto ndabivuze ko ragendi tantine senge kuko ndi senge umugabo canke umugabo kirundi bakizi nka nyokuru hajya kanje nisenge umugabo oya afite iyo mvuze senge sigura abavukana na papa abayisenge w'umugore canke umugabo abayisenge w'abana w'uwo mugabo tunabibutse rero yuko twibanze cyane gose ku bibi bya internet si kuvuga yuko atabyiza birahari ni birahari byinshi ariko ibi byinshi kuko ndibuka yuko hanura cyane quand j'étais à l'université wasanga dukoresha internet cyane mu ishuri amatepe abawakera ku matepe mucamo bibona mwigisha kibaza n'ubwaga ni internet amatepe bacabibona aho tugiye mu ishure mu buzima busanzwe kumenyana n'abantu bien sûr ufise imyaka ikwiye kugira ngo tugane nabo yego
ndazi n'ubuze abakobwa barose abagabo babayeho neza kandi ego internet kandi iratuma tuyaga imiryango yacu turaba hafi cyane yes nivyo shatse kuvuga tuyaga n'abantu bari mu mahanga ariko kandi bari bashaka information uburyo internet ikakoresha mu Burundi kindi naco hari abantu je sinzi ubona cyo kujundi yidoga uningo nk'ubu byuzi turonka ngo internet udufise ngo nimitene ngo nikureho ngo bouquet sociale ariko ndakubwire hari ikindi rero kucerekeye iyo myidogo yanyu rero umuzimitera yumvise abarundi hari sinzi abatari bake baramaze kubona dutembera tuvuye kuri Twitter voilà umuntu niho bamwe batwetse turi nizo nishu na reka ndabibabwira uzovuga nabi bizombabaza ariko ntuzuretse bizombabaza ariko ntuzuretse ukurengeje uzoba utuma ibintu byose ndabiheba nivyo nshatse kuvuga kasanga ubu murundi kuri Facebook reka mbuze ikibuga ca Facebook arashobora uravuga akajambo gatonya ariko ndakubwiye ni barahakwa bakazura nyokuru na nyokuru wa nyokuru ukavuga ati je nakugize iki mu buzima urashaka kubwira icyo nakugize nicyo shatse ego abantu batukanira ku ma Facebook Instagram uzi yuko iyo message wa wanditse ujya mu ntayibona kashaka kuyabona hari ibintu ro batazi abantu bakoresha surtout Facebook urabona ko Facebook izuzwa n'abantu majana 500 hama Facebook page yo ni illimité haja ko abantu bose ushoboye kuronka ariko nano abantu batazi burya iyo ufashe mugenzi wawe ukaja kuri Facebook avuga ati akarorero dosi wambwawe waragize kunuku urabona ibitutsi mumbabarire mugabo urabona ibitutsi nyene byo gutuka umuntu ugacukigira public ubundi akaca bari abantu 500 baraza kubona ko dosi wamututse hama bagenzi umwe muri bagimbi 500 nyama bisumbi 500 nabonye nunda cyifuza kurubona igituma yanutse kaca shirako icyumviro cyiwe wala ego uzawusanga umwanya muto cyane umuntu umucafuje deja igitutsi cy'umuntu umwe kirababaza ego ibaze rero kigiye ko abantu ijana kuba tunirinde kandi hari gihe uzubona umuntu bamupostinze yagize ibyaga ibi nibi ego ugasanga nawe banashaka byavuye ko byarigaragaje mu minsi yaheze n'ubu turabibona birahita mu bantu gacu usanga vraiment uyisuppose ako abarundi vraiment sivyo si no mu Burundi gusa ntandi turabibona ugasanga dosi yarose awadaha inzigo yakuvuguse ntiwamupostinze vraiment uvuga ati congratulations dosi utumishamwe n'inzigo bazi mugabo ekadosi adekone muri binabiriya mbe basha ijya foto cyangwa ijya video hamwe ifise muri mbegenga yimwe ari nikindi ijya video ndayikeneye urumva ijya video ndayikeneye muyime urumva wagiye guposta hari umuntu yagize post birababaje cyane gose ndacaza hari aka video nabonye hari aka video agafoto nabonye bari kubarekana umuntu agiye ari mu mazi yatwawe adugije amako nkuko urabibona bacobekana abandi batatu bose bafite amatelefone inyuma kugira berekane ko bari direct ego timwabonye kuneko yagenda umuntu cyanda twawe nyabona bose bari busy vraiment n'amatelefone kwerekana byagenze dusabe vraiment dusabe nyamu umuntu mwanka hisha basiko vyonyene umwanka sivyo hama umupost umuvuga ivyiza nyamba yanaho byashitse akaba ibintu bikagenda nibigende neza umupost umwihanganisha basi cyangwa unavyirekere cyo navyirekere vyafita cyane gose uko abantu turagoye umunsi ni jewe ejo ni wewe ejo nuriya isi naho tubona umengira ikigicu kiragicu nyene nico kitunyagira uyu munsi rero kirashaka kwa cyanyagiye ukana kandi twicaranye we ntushikirwe ejo ugashikirwa urafise umusuyi wawe nawe uzo ufise gihe menshi bazokomera amashati urashoboye alors reka gucafuza igideze uko ndazi nawe ntoze nezego bakora gucafuza je ndafise ikibazo wowe kurandaba yes wewe reka werekane na mugenzi we yibone wowe kurandaba uranditse kuri jewe cyane rubabo cyangwa umugenzi wanashaka no mu muryango wasigaye babikora kirakiraba ngo turanapfana n'ikintu akiyo nzigo sinzi yatwaye so ndiko ndaraba umwami bayashinze ngo ngani iyo nzigo ntayo twamanye yavuye
ntaco ndafise ikibazo kandi kirakwerekeye kandi nshaka kuza kubishura mu makomanta yawe ndashaka inyishu yawe ejo uravuze naka uramucafuza waheje kuvuga ivyo kandi muri wowe uraryohewe sana kuko wasohoye ikiri muri wewe ivyo uwundi aragiye kuko yakoreye kuri wewe ejo mvise apfuye aho uzokwiruka ku maziko muririre aroho yapfuye kubera wewe hoho wewe babikugiriye wovyakira gute ico nico kibazo canje wovyakira gute kuko ndazi ntufise umutima mwiza urababara urafise umutima nk'uwabandi urababara ndazi kubabara kandi ndazi kubabara kurusha kujya bagiye gutukana reka tubasabe ntibaze kutwishura direct muri commentaire witonde witonde umuzungu navuze ngo umufaransa navuze ngo banzuzungutse urimi rwawe incuro indwi kugira ngo urebe ivyo ugiye gute ivyo ugira wishure tugusaba rero udukurikirana nufata umwanya twishura gusa gamatse niko yatwishuye udukurikirana twishimiye oya wowe gena mu mutima cyumvire ko dan ko cyumutima wawe urongo that's kuri muri stress naho tugukora that's kuri stress kubera ari ikintu muri wowe bayiko kitagenze neza ibaze rero haraje je akenshi ndabitutu insect tuze kunje kononera abari tu insect reka kubwira ni tu insect et voilà ni virus araje arakubwiye ntacumaze ntacuyimariye ego ndazi kubabara mukandazi ko biragukora kuko birashika kuko umuntu akubwiye ikibi gikomere naco kirakira ariko nticugarika neza niko nobivuga asigara inkofusha niyo message nshatse gutanga uwo vyakira gute shaka umbwiye wewe gene wovyakira kuvuga abandi biroroshe ntubuzi gene nakameze gusa kuvuga biroroshe nawe voilà we barabikubwiye uvyakira gute shaka iyo nyishu kandi kugufashije dorsi kuri mikro ico norangirizako reka kwanza ndagushimire wowe wadukurikiranye kuva mu ntango kugira mu kiganiro nongera ndakwifuriza kubana nyigira amagara meza mu mwaka turimo twibukanye yuko internet ni nziza ntawabihariye nimbi ntawabihariye biva nuko niko ikoreshe neza hama uteze imbere bagenzi bawe nawe ubwo witeze imbere mu kibano abakwegereye abari kure yawe bose unayitangire kwinyigisho basiga banigishaniriza zako sanga unarigisha abarigisha guteka abigisha kwivyongereza ibiki byinshi biraha ibintu byinshi byo gukora byiza kandi ku internet gusumba kuvyuka ucokoza umuntu kandi umenye igikuru nuko wovyuka uvuga rikare kuvuga nizere yuko tugiye muri 2022 tuba abana